Ndabaramukije cyane bakunzi ba Ntamburi Data TV na cyane mwebwe musanzwe novuga ngo mudahengeshanya kutuba hafi mu biganiro dusanzwe tubashikiriza amahoro y'Imana n'amagara meza nivyo tubipfurije mu vyanyu no mu banyu aho muherereye. Mbahaye ikaze muri rino jambo ryacu ry'uno munsi tugomba dusangire nkuko twabikoze ubuheruka cyangwa se imbere nkuko tumaze kubikora bivanye nuko usanga nyene ari nkenerwa kandi ari ngombwa. Hanyuma rero dusome ijambo ryacu ry'uno munsi mu gitabo c'imigani, dusoma mu gice ca gatatu n'umurongo wa 5 n'umurongo wa 6. Iyo mirongo iri mu kigabane novuga ngo gifise ijambo ry'umutwe rivuga ngo umubano w'abantu n'Imana uko ukwiye kumera. 5 na 6 havuga ngo wizigire uhoraho umutima wawe wose, nako wizigize mu ntunge, wizigize uhoraho umutima wawe wose kandi ntiwishimikize ubwenge bw'iwawe. Umumenye mu ngendo zawe zose, nawe azogorora inzira zawe. Mana yacu nihimbazwe. Aya majambo nkuko tubibonye ari mu kigabane kivuga ku kuntu umubano w'abantu n'Imana ukwiye kumera, kandi tumaze kubivuga mu biganiro bitari bike byarenganye twerekana yuko abantu kugira ngo babane neza, abantu kugira ngo umubano wabo ushinga imizi ube ushemeye, bisaba yuko baba bafite ivyo bahuriye ko. Niko ivyigwa bya sociology vyerekana ko le groupe sociale, kugira ngo ntube intri muri iyo groupe sociale, kugira ngo ntube igicibwa canke igitorwa muri iyo ntuzeye, no kuvuga yuko bisaba yuko bufise uba uhuje novuga ngo indangagaciro canke ama characteristics ibiranga abanwanyi b'umuryango canke se bo mugwi kanaka mu bijanye n'ivy'imibano. Aya majambo dusomye ngomba ko duhagarara ku ijambo rivuga ngo kwizigira Imana mu bihe bigoye. Bene data abakunzi ba Ntamburi Data TV, sinzi ibihe murimwo, sinzi ibihe muri kumuracamwo, ariko nzi neza ntakekeranya yuko ibihe bigenda bikuranwa ku muntu, hamwe aranezerwa ahandi akababara. Niko ijambo umuririmbyi yaririmbye mu ndirimbo rivuga ngo ibihe bigenda bikuranwa ku mwana w'umuntu. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero naho bigenda bikuranwa, ijambo ry'Imana naryo ntirisigara inyuma, riratwegera rikatubwira yuko niyo ibihe vyoba vyabaye ibihe bigoye, ibihe biruhije, ibihe bibabaje, umuntu akwiye kuguma yizigira Imana no muri ivyo bihe bigoye. Ngaha rero ndafise novuga ngo ama definition abiri. Ni definition definisa canke se ni indangura kintu idusigurira icarico kwizigira Imana, canke mbere wanashaka kwizigira umuntu niwe duhava dusubiriza rero n'Imana muri ino context yacu. Hanyuma kandi turarabira hamwe indangura kintu isigura mbega ibihe bigoye bigomba kuvuga iki, no kuvuga iki, bisigura iki. Tugende rero munyemerere nkuko nabikoze no mu kiganiro cy'ubiheruka, n'ubu ndiko ngomba ndabikore. Ndasoma mu Gifaransa amajambo narondeye asigura icarico kwizigira umuntu canke se kwizigira Imana muri no context. Hanyuma tubivuge ko kumbure mu Kirundi kugira ngo abatumva Igifaransa bumvimwe na bike bike. Igituma ari vyiza kuyasoma neza uko nyene nuko hari abacumva neza utiriura kibasigurira, utiriura kimuhekenyera. Aho naho turabize yuko interpretation usanga hariho novuga ngo ibyo itakaza. Rero iyo umuntu aparve na kumva ururimi sawa ata muntu arumusiguriye, biba vyiza gusumba kubanza kubisigurirwa. Aha rero ngo kwizigira umuntu bivuga ngo se confier en quelqu'un signifie lui révéler ses secrets, ses sentiments profonds ou ses vulnérabilités en toute intimité. C'est un acte de confiance fort où l'on s'ouvre à une personne dans le but de libérer ses émotions, de chercher du réconfort ou d'obtenir un conseil. Imana yacu nidutabara. Tugatse mu Kirundi twavuga tuti kwizigira umuntu
ngo bisigura yuko uyu muntu uba uhisemwo kumuhishurira, kutamuhisha. Kubaza bavuga ngo uhisha namba ari ngo urwara inyoko ntiwara amasinzi mu ntunge, sindabibuka neza uwo mugani. Ngo bisigura ko umuntu agerageza kugira ane kuhishurira amabanga yiwe yose, atakintu na kimwe ahishije uyu muntu yizigira. Iyo umuntu mwizigira bya sawa sawa bya nyabyo, tu dois lui révéler tes secrets, uramuhishurira, nta kintu muhisha mu bijanye n'amabanga yawe. Ico ni ca mbere. Ica kabiri ngo kwizigira umuntu bisigura yuko umuhishurira santima zawe, ibigumbagumba vyawe, aho ubabaye, ibikubabaje, ikikubakiye ku mutima, ibitumye utishimye, uko wiyumva, uko wumva umerewe, amasantima yawe ari profond, no kuvuga yimbitse, uko wiyumva mu buryo hari indani mu mutima mu buryo bwimbitse, atakintu na kimwe muhishije mu bijanye n'ingene wiyumva. Nimba muri no misi utanezerewe, nimba ari icakubabaje, nimba ari ikintu kikubakiye, Imana yacu nidutabare. Ngo canke naho ngo kwizigira umuntu bisigura yuko uyu muntu ngo umuhishurira, novuga ngo les vulnerabilités zawe, aho ufise intege nke, aho bikugora, aho uhora ushika ukananirwa. Nugira isoni ngo ninamubwira yuko ngaha hantu bingora, ahava ntwenga, ahava nyararaza. Nimba vy'ukuri umwizera, nimba vy'ukuri umwizigira, uyu muntu wizigira uramuhishuka n'ahantu bikugora, akavuga ati jewe ahantu birangora, iyo bigenze uko jewe ahantu birangora, ngo ukabimuhishurira mu buryo novuga ngo bwisanzuye, mu buryo bw'uko novuga ngo atahanu na hamwe umuhisha. Imana yacu nidutabare. Ngaha babananje bavuga ngo c'est un acte de confiance, ni ikintu canke igikorwa cyo kwizera, cyo kugirira icizere umuntu mu buryo budasanzwe, aho ngo uyu muntu umwiyugururira wewe wese dans le but de libérer ses émotions, mu ntumbero ngo yo gusohora hanze, yo kwikuramwo ama emotion ari muri wewe, ibishobisho n'ibigumbagumba, ibyakubabaje, ibyagukomerekeje, ibikuruhije, ibitumye utanezerewe. Bugiye uri kuravuga, uyu muntu wizigira, uyu muntu ufitiye confiance, uyu muntu ufitiye ivyizigiro, uyu muntu wizigira, uburi kurivura, uburi kurikuramwo ivyo bintu vyakubabaje. Iyo bivuze naho yo batakintu na kimwe guhaye, lo fait yuko akumviriza kandi umwizigira, umufitiye icizere, biratuma wumva kumengo kubivuga byakuvuyemo, byagufashije. Hanyuma ngo mu ntumbero yo kurondera gusubira kumva yuko worohewe, uguwe neza, onovuga ngo wumva yuko uruhutse, wumva yuko uremurutse. Aha niryo jambo niko ndarondera, mu ntumbero yo guca wumva yuko uremurutse. Ngo kandi ngo si mu ntumbero yo kumva kuremurutse gusa, ngo ni no mu ntumbero yo kugira ngo uyo muntu wizigiye aguhe impanuro. Imana yacu nidutabare. Rero nano majambo ngaha rero tubisubirije twavuga tuti ahari umuntu tuhashira Imana, kuko ijambo ry'Imana riko ridusaba kwizigira Imana no mu bihe bigoye. Kwizigira Imana rero no kuyihishurira, no kuyereka, no kuyibwira ibigizwe amabanga byose biri muri twebwe, no kuyibwira, no kuyihishurira, no kuyigaragariza ibigumbagumba n'ibishobisho dufise, ivyatubabaje, ivyadukomerekeje, ivyatubujije amahoro biri mu mitima yacu. Ni ukuyigaragariza, ni ukuyibwira, ni ukuyereka aho bitugora, aho bitunanira, ni ukuvuga no vulnerabilité. Hanyuma ibyo tukabikora rero ngo mu ntumbero yo kuyereka yuko tugifitiye icizere, tukiyemera, twizigira yuko itotwararaza, itotumaramaza, itotumenera ibanga. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro. Aya majambo ndumva ryoshe nuko nyene usanga nivyoroshe nyene. Hanyuma rero ngo
mu ntumbero yo kugira ngo ibituremereye biturimo bituvemwo, turemuruke, tworoherwe, twumve tuguwe neza, twumva ubwari uburemere bw'imitwaro twari twikoreye y'ibyatubabaje, y'ibyatugoye. Murazi ko muri byavuze ngo iyo urushe, iyo uremerewe, bibwire Yesu. Imana yacu nihimbaza. Aya majambo ga yemwe, none rero urumva ngo rero tukayibwira ibyo byose turiko dutumbera yuko iduhanura, itubwira icyo twokora n'ingene twokosora tugatunganya ibidatunganye. Imana yaje nidetabara. Aya majambo ndiko ndayatebako. Hanyuma rero tuvugane kuri definition ya kabiri, nayo tubwira les moments difficiles, ibihe bigoye dusabwa kwizigira mu Imana. Birumvikana ko tutayizera mu bihe byoroshe gusa, ariko tuyizera no mu bihe bigoye. Hanyuma rero ibihe bigoye naho rero indangura kintu mfise ngaho ivuga ngo les moments difficiles sont des périodes de vie caractérisées par des épreuves, des pertes ou des obstacles qui testent notre résilience. Imana yacu nidutabare. Il nous oblige souvent à faire face à l'adversité, à gérer des émotions douloureuses. Ibihe bigoye ngaha bavuga ngo ni ibiringo, ni ibihe, ni imyanya dusanzwe ducamwo mu buzima bwacu bwa misi yose, irangwamwo ibigeragezo, caractérisé par des épreuves, irangwamwo ibitugerageza, amageragezo, ibitubabaza. Ngo kandi iyo myanya cyangwa se ivyo bihe bigoye bikaba bigizwe n'imyanya irangwamwo de perte, ibyo duhomba, ibyo dutakaza. Kumbure ugasanga umuntu yari yiteze ibimuga, ugasanga ntibigenze uko yari abyiteze. Ibyo duhomba, ibyo tubura, ibyo dutakaza mu buzima bwacu bwa misi yose. Ngo canke iyo myanya n'ivyo bihe bigoye ngo ikarangwamwo ama obstacle ni intambamyi, impome, insika zidutangira, zitubuza gushika iyo tuja. Hanyuma rero ngo ivyo bintu byose no kuvuga urwo ruhombo, ayo ma obstacle, izo ntambamyi, izo mbogamizi, n'ivyo bigeragezo byose biranga, vyerekana, bigaragaza ibyo bihe bigoye ngo biba bitumbereye, ntibiba bitumbereye kutwica. Oyaye, ce sont des obstacles, ce sont des pertes, mais aussi des épreuves qui testent notre résilience. Bitestinga, bipima, bishira ku munzane ukwihangana kwacu no gushishikara kwacu, tudacobogora, tudasubira inyuma, tutabivamwo, tutarambirwa. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo rero twumvamwo insiguro ya bino bihe bigoye. Hanyuma rero bavuze ngo ibi bihe bigoye rero bitwoblije, il nous oblige souvent à faire face à l'adversité. Ngo bidutegeka, biduhatira, bidutumbereza, bidushira ahantu ho guhangana n'ibitugwanya, ho guhangana n'umwansi, ho guhangana n'ibitubabaza. Imana yacu nidutabare. Kandi ngo ibihe bigoye burya bidushira ahantu ho kujera nos émotions, bidushira ahantu ngo ho gukontorora, kugenzura ingene novuga ngo twiyumva. Ibigumbagumba navyo bigwiriyemwo umubabaro, ingene tugaragaza umubabaro, ingene tugaragaza umunezero, ingene tugaragaza ibitubabaje, ibyadukomerekeje, ingene tugaragaza ishavu ryacu, notre colère. Ibintu nyene nk'ivyo ngo byo kumvikana neza umuntu ariko arasigura kumbure ibijanye novuga ngo n'ama emotion muri sens psychologique. Ibintu nyene nk'ivyo Imana yacu nidutabare. Ndipfuza yuko tuzoba tuganira no kubiganiro bijanye n'amagara meza, mugabo cane santé mentale, kubera yuko navyo nyene biri mu bintu nkunda cyane. La santé mentale uhereye muri kahise ibintu naciyemwo, hanyuma
ubu rero c'était fois nk'umuntu yavyize ndacafise ivyo ndindiriye cyane kugira ngo kumbure umuntu azobifate neza ivyo biganiro. Ndafise ibiganiro ndiko ndategura bijanye n'ingene umuntu yohangana n'ibibazo bibangamira cyane amagara yo mu mutwe. Ivyo bintu umuntu ahanganye navyo rero akabinesha, biraheza bigakunda yuko abandanya kugira ubuzima bwiza, abandanya kugira amagara meza. Tuzobirabira hamwe rero ico gihe ni mugabo ahanini mu kiganiro yaga muganga nk'umuvuzi, nk'umuntu yize yasomye yakurikiranye ibijanye n'amagara yo mu mutwe. Tuzobiganira ko none rero nano majambo rero ngo ico gihe tuba tugizene, tuba tubaye oblige yo guhangana n'ibitubabaje, tuba dushizwa ahantu ho guhangana n'ibigumbagumba vyacu, ingene tubabara, ingene dushavura, ingene twohava dutwagwa n'ishavu. Kandi ngo muri ico gihe ibigumbagumba vyacu uko twiyumva kuba kuzuyemwo umubabaro, agir des émotions douloureuses. Imana yacu nidutabare. Ndakeka yuko duhaba dusaga dutwaye umwanya muremure, tugomba tugarukirize ngaha. Rero aya majambo twabonye atubwira yuko mu mubano w'abantu n'Imana dusabwa kuyigirira icizere, biradusaba kwizigira Imana n'umutima wacu wose. Ntitwizigira Imana mu majambo gusa, tuyizigire n'umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ingendo zacu zose. Imana yacu nidutabara. Ahantu harimwo inyabutatu ihambaye cyane: umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, n'ingendo zacu zose. Ingendo zacu zose ni mu nyifato, ni muri vie pratique, ni muri vie courante. Ubwenge bwacu novuga ngo ni muri novuga ngo esprit yacu, uko imyizerere n'imyiyumvirire yacu imeze. Umutima wacu naho ni mu bijanye n'ingene umuntu afata ingingo, adesida gukora neza canke nabi. Imana yacu nidutabare. Twabonye rero ngo niho Imana izoca igorora inzira zacu, izororanya ibihe bigoye turimwe. Bene data bakunzi bantambuye idahita, ngomba ngarukirize ngaha nyene kubera yuko ntagomba ko bitwara umwanya muremure, ariko iri jambo ryerekana yuko nitwabigenza gutyo, nitwizigira Imana mu bihe bigoye, dans les moments difficiles, hanyuma tukayizigiza umutima wacu wose, n'ubwenge bwacu bwose, n'ingendo, no kuvuga ingeso zacu zose, ico gihe ngo Imana nayo izoca ihagurukanywe. Imana yacu nidutabare no kugorora inzira zacu zitagoroye, ivyacu bitameze neza, ivyacu bitariko birapasa, ivyacu bitariko biracamwo, ivyacu vyuzuyemwo imibabaro, ivyacu vyuzuyemwo ibihe bigoye, ibihe bitubabaza, ibihe vy'umubabaro, ibintu bidukomeretsa. Imana ngo izo bironsa bifatira kugira ngo ibiroranye. Yalala, izoca ibiroranya. Reka rero mpamvu ngarukiriza ngaha. Ibyari bisigaye reka nkoreshe kubisoma. Kwizigira Imana rero mu bihe bigoye ntitubikora mu mvugo gusa, ahubwo tubikora mu ngiro, dukoresheje umutima wacu wose, ubwenge bwacu bwose, hamwe n'ingendo zacu zose. Iyo tubikoze gutyo, Uhoraho nawe araza akaroranya ibihe bigoye turimwo, kikeyuka. Imana yacu nihimbazwe, kuko duheza tugaheza tukabaho rero tunezerewe iyo byagenze gutyo. Mbega vy'ukuri usanze wizigiye Uhoraho nk'uko ijambo ry'Imana ribidusaba? Singomba guteba. Burya rero amajambo ya nyuma niko nkoresha kuyasoma uko nyene ntayavuga ko uri umuhirwe ni waba ubikora gutyo, ariko uri umuhombe ni waba utabikora gutyo. Ico kubera ciza nuko wogirane woba mu bahirwe, kuko arico Imana ikugomba ko. Kandi kuba mu bahirwe naho nuko uhitamwo ugafata ingingo yo gukora uko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Naryo ryatubwiye ngo twizigira Imana
mu bihe bigoye. Imana yacu nidutabara. Hari chorus nibuka bahora baririmba baririmbyi babibangutsemwo ijwi ryanje kumbure niyo mpano ntibyagutse cyane, bavuga ngo kwizigira Imana bene data narabonye ntibitetereza. Kwizigira Imana bene data narabonye ntibitetereza. Kwizigira Imana bene data no mu bihe bigoye. Uyu muririmbyi yavuze ngo narabonye ntibitetereza. Dusenga Imana tuzosubira rero mu kiganiro cy'ubutaha. Mwami w'abami Yesu, tugushimiye cyane ku bw'ano majambo twumvise, kandi twizera ko afise ikintu ahinduye mu mutima w'umuntu ayumvise. Umuntu wese rero agize ikintu akubwira aho vyamugoye kukwizera, aho vyamugoye agakekeranya kubw'ibihe bigoye arimwo, twabonye ko vyuzuyemwo uruhombo, intambamyi n'ibitubabaza n'amageragezwa. Umuntu wese avuze ngo Mana ngwiza ko imbabazi vyarangoye, numugwize ko imbabazi umubabarire, hanyuma umushoboze kuba aha hantu ho kwizigira Imana no mu bihe bigoye. Mu izina ryawe ryera Kristo Yesu no tubisabye tuvyizeye, amen.